uwo mugabo mubona yitwa Ndinzemenshi Fabien canke Fabian. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 971 avukira ku mutumba witwa Ragwe. Uwo mutumba uri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Uwo mugabo mubona yahoze ari directeur wa lycée communale Kiremba Nord. Aho hari hagati y'umwaka w'ibihumbi 2006 n'umwaka w'ibihumbi 2009. Ngo iyo lycée Kiremba Nord yahavuye ihindura izina ubu yitwa lycée Saint Paul ya gatandatu. Uwo mugabo rero nkuko mumubona ngo yafashwe n'ingwara yitwa keratinisation de la cornée. Nukuvuga ngo iyo ngwara ni ingwara ifata amaso igatera guhuma. Ngo yaragerageje kwivuza kuri Prince Regent Charles, aja kuri hôpital militaire, waja ku bitaro vy'Ikibuye, waja i Nairobi, hose biyanga. Niyo baca bamugirira commission médicale yo kuja kwivuriza hanze iyo ngwara. Kino gihe rero aratabaza asaba umuntu wese abishoboye, umugira neza wese ko yomufasha akaja kwivuriza hanze. Uwo wese yokwifuza kumufasha yomurondera kuri zino nimero. Mugerageze mufashe uno mwigisha murezi kandi yahoze ari n'umuyobozi kugira ngo ashobore kuja kwivuza. Iyi ngwara iravugwa igakira. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ndasubiye kubibutsa wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Mwame muzirikana kuko urya mugambi twabashikirije wodufasha nk'abarundi bose kwivuza. Nta wosubira kugira ingorane nkamwe nizi aca hirya no hino ngo ashobore kwivuza. Uwo mugambi wodufasha cane kugira ngo dukemure ibibazo nkamwe nibi. Mu minsi heze mperuka kubabwira ivya siècle des lumières. Siècle des lumières cabaye igihe kidasanzwe ku Burayi. Bahinduye ivyiyumviro, bagira ivyiyumviro bizima, batangura kuvumbura ibintu bidasanzwe. Ubu rero maze kubona ibitari bike, maze kubona abarundi benshi usanga bagwaye, bamwe bakandikirwa imiti ntibaronke amahera yo kuyigura, abandi bakagwara ingwara zidashobora kuvurirwa ngaha mu Burundi, bakarungikwa mu bihugu vya kure nko mu Buhindi, mu Bubirigi n'ahandi. Abenshi ugasanga ubwo buryo ntibashobora kuburonka. Mwumve usanzwe wifitiye uburyo bubayabaye, bakubwiye ngo ugomba uje kwivuza ku miliyoni 50. Ivyo bintu ntavyo woshobora. Bamwe usanga baravunaguritse, abandi ugasanga bagwaye ingwara zitandukanye, ugasanga vyarananiranye ko baja kwivuza, hanyuma bakabandanya basinzikara. Wohavumbaza uti ni igiki none gituma ivyo bintu biguma vyibonekeza? Kubw'iki kibazo rero nariyumviye nti ni gute ibi bintu twobivamwo abarundi bakazobivuga nk'umugani, Yesu akazorinda agaruka abarundi badafise ikibazo cyo kwivuza. Ukeneye kumviriza uwo mugambi arashobora kumviriza urugendo rw'amajana 521.